Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kaze muri Amakuru atekanye ikirere. Kuri uno wa gatatu Igenekerezo rya 12 Munyonyo mwaka wa 2025 mu gitondo haritezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu bice vya Mwaro, Ruyigi, Gitega, Muramvya, Cibitoke, Karusi na Cankuzo mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hakaba hitezwe ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu bice vya Bururi hamwe na Kayanza aho ipima vyo kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cose. Ahazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ipima vyo kuri degrees Celsius 29. Mu gitondo hitezwe ko izuba zose igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 39 rirenga igihe cy'isaha 12 zibura iminota 5 z'umugoroba. Amakuru ategekanye ikirere mwateguye n'ikigo Ijebu agarukiye hano. Makuru cyane kuyakurikirana na heje.